bakunzi ba televiziyo FTV turabahaye maramutse cyangwa mwiriwe biva namuherereye ndabahaye ikaze mu biganiro mushikirizwa na jewe Jean-Luc Bardi njye ntuma ana kina igana mu kironka atankomanzi umutumire wacu umunsi dufise nawe se wundi atitevye akayivuga ndamwakira ni difficile 5G kuva muri The Fighter Production. Yes. 5G iryo zina mbega kubera iki wagise iryo zina 5G kabisa. 5G change ryose 5G difficile 5G. Difficile 5G gitsikira ibintu byinshi parce que difficile kwanza ni ikintu kigoye. Ni ikintu kigoye ama kuvuga rero kugora ushobora kugorana mu bintu byinshi mugabo je no bwa ko naje kugorana mu muziki cyane cyane. Donc simenyerwa donc ndumona tamenyerwa donc ni jo difficile kija kuvuga ko difficile ni ikintu kigoye udashobora gupfa gutahura. Mbega kugira uvuge ikintu kitamenyerwa mu muziki ndundi nicyo kintu wabonye benshi bamenyereye wowe uzanye nk'impinduka mu muziki ndundi. So benshi uri kuraraba kenshi usanga bari ko baribanda umuririmbyi umwe ugasanga ariko yibanda muri style ye canke runaka. Sino sindababwiye ngo ni bibi mugabo ni façon yabo mugabo je ndibaza igituma novuga ko ntashobora kumenyerwa ni kubera tous les styles byose muzinyitege ko kabisa. Ego 5G difficile mbega mu buzima busanzwe difficile utamuzi neza neza twavuga ko akora iki mu buzima bwiga misi yose apare y'umuziki. Mu buzima bwanje bwa misi yose musanzwe ndi umunyeshuri. Ego niga Télécom et Raison. Ego kuri Université Sagesse d'Afrique. Yes. Mu muziki ndundi twarakubona cenke benshi barakubona barakurikirana uriko uraririmba muri karaoke. Ubu ho bazugaye byifashe gute mu buzima busanzwe ko karaoke zitako zirakora? En fait, ama karaoke ego c'est vrai que ariyo yari atubeshejeho ibintu byinshi kuko niyo twisumamwo bivanye n'ubuzima bwacu twari dusanzwe tubayeho cyangwa tumenyereye kuva imyaka. C'est vrai que absence ya karaoke donc kuri niveau yo gutravailler hamwe no kuri niveau y'uburyo twavuga yuko hari akantu gashobora kuba karagabanutse mugabo muri vya karaoke gusa nayo ivy'umuziki iwacu nka difficile 5G ndibaza yuko umuziki duhagaze neza uko amatravail turayabandanya tugwa muri studio dukora. Tuvuze muvuze amatravail murabandanya bizo travail muzikora muzoshe muzishira hehe ko muri The Fighter team muzishira hehe? Izo travail twebwe dukora tuzikorera ni indirimbo dusohora. Yego ni indirimbo dusohora hama tukazishikiriza abakunzi bacu bakazumviriza. Difficile 5G afise indirimbo zingana gute, album zingahe? Kuri uno mwanya nta sindashobora kuvuga ngo ndafise album canke iki mugabo ndafise indirimbo ubu zigera kuri zine. Hariho iyitwa Mama, hari yitwa bien hariho yitwa Mpenzi Matamu. Yego hariho nitwa Mahoro. Yego niyo ntumbero yatumye 5G difficile aja muri The Fighter team. Intumbero ya mbere ni gutera imbere parce que kuririmba nari sanzwe ndirimba mugabo haraho ntari bwigeze mugabo narabonye yuko The Fighter Production bashobora kongeza ahantu ntari bwigeze canke ntari nshoboye kwigeza muri uno mwanya. Naka kamaro muri The Fighter team umaze kukurayo akamaro cyangwa akarusho kuko karahari ni nkuko yenda bikubwiye kuko aho ngeze deja kuva ninje muri The Fighter Production ndibaza aho ngeze siho narindi kuva n'imbere hose kuko imbere ndaririmba mugabo indirimbo zanje ntizamenyekana mugabo ndaririmba indirimbo zanje zikavuzwa kandi n'abantu zikamenyekana. Ubwa mbere nararirimba nkajana indirimbo muri studio mais ugasanga birangoye gukora video ubu barankorera video c'est mieux. Ubwa mbere donc hari ibintu byinshi cyane bafasha byo mu muziki mbere na apart y'umuziki donc harimo uburusho nyene ubukora cyane kuri jewe
ya ninde muririmbyi ndundi wiinspiramwo kugira uririmbe neza canke niba umuririmbyi canke ninde muririmbyi naho yoba ari umunyamahanga wiinspira kugira ngo ushobore kuririmba neza? so aha mu Burundi ndibaza yuko nta muririmbyi n'umwe kabisa mbona nyene iyo nyespira ku buryo ari we norabira ko kugira ndirimbe neza canke iki. Kera ndiko ndiga kuririmba narakurikira abaririmbyi batatu ba gospel. Nibaza yuko cane amateknike ndirimbisha canke ibindi byose nkoresha ndiko ndaririmba ari bo noba naravyigiye ko cyane. Hariho Dudu, hariho Portron, hariho na Ntuzenyi urya David, abo narabakurikiranye cyane. Mugabo mu bisanzwe je umuririmbyi wanje ni Arkeli. Ego mwaje kumva 5G difficile ayinspira kuri abaririmbyi ya gospel. Mbega kuri kitashe kurimba nawe gospel uje muri yo carrière ya gospel? Naraziririmbye ko narindi muri chorale, narindi muri chorale des jeunes témoins du vivant, nongera mba muri les Séraphins de la Sainte Cité, nongera mba no mu yindi groupe yitwa The Worshipers. Ego aho twarimba ama gospel, hama mu nyuma birahinduka. Ego mugabo sinovuga ndafise ama composition gospel fise kandi n'umwe wanashima ndazifise zirahari, kandi ndazi ntazobura indirimbo gospel mwumva kuko ndebera Imana kandi ndayubaha. Ya mbe Vishu Love ko muririmbana akaba ari no muri chorale ya mishengero. Mbe kuko iwe wacu uyemera kuyivamo ariko Vishu Love muririmbana akabandanya aririmba muri chorale? So ndibaza Vishu chorale arimwo siyo je narimwo kuko je chorale narimwo nari Ngozi, kandi ndibaza naho ntari ngi participa cyane umwanya wose bankenereye barando barashobora kumpamagara no musi twagukeneye mu misa uze kuza nkagenda nkabafasha ibyo nshoboye. Yego niyo ntambamye ikunda gushika canke ikunda gushikira uko urakora umuziki wawe mu buzima bwa misi yose? Intambamye ntizibura parce que harabaguponda, harabakuvuga neza, harabaza donc bagushira hasi n'abandi baza bagushira hejuru. Donc intambamye zo ntizishobora kubura kuko hama hari abantu bashaka gusubiza hasi umuntu. Mugabo abo kenshi ubima umutima ukabima amatwi ukabima n'amaso hamwe gakora ibikorwa byawe. Ego tuba tumva abaririmbyi benshi bidoga bakava mu marebo atandukanye bakayavamo bakaja gukora ku gatwe kabo kirebanga. Wowe target ufise ushaka uzoguma muri iyo lebo canke ushaka ufite target yo kuva muri lebo ukaja gukora muri lebo yawe? So ndibaza contract twasinyiraniye ni yahera, nibyaba byagenze neza imyaka twasinyiraniye ikagenda neza turashobora gusinya iyindi hama canke nibitubandanye bivanye nivyo nzoba nkeneye muri uwo mwanya. Mugabo pour le moment ndibaza yuko uko tubanye na The Fighter ni ibintu byiza bimeze neza cyane. dutegerezwa gukorana neza hama ibikurikira ndibaza tuzobimenya hanyuma. Sadbi na Vishu Love ninde umuntu ubona yezu bwa mbere mukorana collab? Ico kibazo ndibaza yuko ico kibazo ni kibazo kiri piège, ico kibazo ndibaza yuko no kireka kucishura. Ya hoya ashaka kuvuga ati ndavye umuntu kanaka ati Sadbi canke Vishu bose barakora, nivyo bose barakora umuziki. So ico kibazo ndibaza ukimbarije uko ni nko kuombaza ati petit frère wawe canke grand frère wawe siko hamwe n'umuntu mutarigera mumenyana ninde mwokorana umugambi wewe woca wishurande? Mwe mutaramenyana ninde muri aba? Donc bisigura ko umbajije Vishu na Sadbi uwo no prefera gukorana ubwa mbere ni Vishu kuko we turamana. Mugabo Sadbi tubonana kangahe? Donc c'est vrai que barakora mugabo uwo no prefera ubwa mbere ni Vishu kubera we turamana. Ya pourcentage yo muhano ni Sadbi wari nkiyahe par rapport à Vishu? Ugerageje kuraba uwuzi imbere kuri wewe mu gukora? So ikintu novuga bose barakora sivyo, sinovuga ngo nakarakora gusumvya uwundi, ibikorwa birivugira.
mwebwe ico kibazo ndibaza yuko ntashobora kucishura. Difficile 5G mbega ubu umusore canke waragize mariage canke waravyaye? Ico kibazo ahubwo uragize neza parce que hari abantu bakunda kukimbaza cyane, bakunda kumbaza ati est-ce que difficile 5G urafise umwana canke wowe? Jewe icyambere coco nta mugore mfise, sindubaka, nta n'umufiance mfise, kandi nta n'umwana mfise. Hari abantu benshi bakunda kumbaza ariko mfise umwana ngo barumvise hariya hirya ngo Edouard afise umwana, ndabibabwiye kandi ndabisubiriyemo nta mwana afise. Bakururukeko kabisa. Difficile 5G nihe salon de coiffure ubona ugenda kwimwesha ko iri VIP kuri wewe? Salon de coiffure donc jewe ubu ugwego ngezeko nimwesha kuri salon zibiri, hari iri mu Nyakabiga, hariho n'indi iri muri ville munsi ya Cristal. Yego izo nizo njamwo. Ko iki yahisemo kubandanya amashuri ya université akabandanya yiga bijanye na telecommunication? So jewe kuva kera namwe ndi umuntu akunda kwiga kuko kubanzi kuva kera namwe ndi umuntu ananirwa cyane mu ishure. Yego nanyo ndi umuntu ananirwa cyane mu ishure, muri secondaire narananiwe gatoyi. Hari abantu baza kumpanura yuko bashobora kumpa n'akazi kugira ntebe ishure nje gukora ubuzi busanzwe, mugabo nkababwira ati jewe ikintu ca mbere nshaka nako kazi nagakora wanashima, mugabo ikintu ca mbere nshaka no kwiga nkaronka urupapuro rw'umutsindo. Kuki utize ibijanye n'umuziki ukaza kwiga biga telecommunication? So ino mu Burundi sinibaza ko ari ahantu bigisha ibijanye n'umuziki ku buryo no camba igihangange gikomeye cyane au niveau international, kuko jewe sishaka kuba igihangange ngaha mu Burundi gusa, nshaka kuba igihangange au niveau international. Mu gihe rero byoshika n'ubwo buryo bwo kuja kwiga uwo muziki hanze nkaburonka, ndibaza ko noja kubandanya, mugabo ngaha mu Burundi sinibaza ko ari ahantu bigisha umuziki ku buryo no bigihangange international. Hamwe wogiri bakwiye ugaheza amashuri bitakugoye nko byaguye kare bwa mbere ukayaheza amashuri university, wifuza ko uzoca ukora iki, ocuba iki? Tuvuze igihangange kuri wewe ubwawe, igihangange ubushatse kuvuga iki? Icyo numva amashuri ndibaza ntahera, amashuri ntahera, umuntu aguma yiga kuko nimba ndiko ndiga ubuye telecom ndashobora guheza telecom mbere wanashima ugasanga n'ibintu ngiye gukora nta naho bihuriye na telecom, kuko murazi ukuntu ubuzima buzunguruka. Mugabo jewe ndibaza yuko nzoguma niga. Difficile 5G turabonye bagira ibakwe canke urageze icensi ubonye nyakubahwa mukuru w'igihugu aje kudodora mu rupango iwawe canke ahantu ba ku bwawe wovyakira gute, mwakira gute? Yo bari iteka no mwakirana icubahiro akwiye. Yego icubahiro ciwiwe nyene c'umukuru w'igihugu namwe muca muvyumva. Yego si ibintu bisanzwe kubona umuntu nk'ujya gusanze mu nzu aje kukuramutsa canke kukuraba canke ni ikintu gikomeye cyane, donc ni ikintu deja conyohera mu mutima wanje. Ikibazo naba ntakubajije 5G difficile ntashaka kubaza, ushaka kwibaza cyo wishura n'iki? Okay, difficile 5G ni yihe vision wewe ufise mu buzima bw'iwawe? Wanashima tureke mu muziki canke mu bindi byose, mu buzima bw'iwawe bwose. Vision ya mbere mfise nuko nugukora ikintu gituma igihugu canje kiba nk'inyenyeri, kiba nk'inyenyeri biciye mu gikorwa ciwanje icarico cose. Donc umuntu amenye Uburundi biciye ku bikorwa by'iwanje, mbe inyenyeri imurikira Uburundi mu makungu. Apana mvuze mu makungu, simvuze ngaha aha muri East Africa canke muri Africa gusa, mvuze amakungu mvuze mu isi yose. Ego ndagushimiye cyane Difficile 5G kukamo yemeye ukitanga umwanya ukawuduha, ndagushimiye kandi igindi gihe ndibaza turonse ikibazo twakubaza uko twemera kaduha akanya nkaka. Nta kibazo, naje ndabashimiye cyane gose, mwakoze cyane. Ego nongeye shimire abakunze kwakurikirana televiziyo yacu ya FTV 257, ndababwira ati utarakora subscribe yo cyabandanya yikora, hanyuma igano cy'abagikunze ugihereze n'abandi ugiye bandanye baronka ano makuru tubashikiriza kuri televiziyo yacu ya FTV 257. Ndababwira ati